Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru atandukanye aba ariko aravugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu mutekano, aba ari kuvugwa muri politike, aba ari kuvugwa mu cibano ndetse n'andi yose mutamenye mamwe aranyagijwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cane arabana n'ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi, nyuma yaho hamaze igihe kitari gito havugwa ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye buhakwa gutembagazwa kandi bugatembagazwa n'abari mu mugambwe uri ku butegetsi biganjemo nyine abavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, aho bavuga nyine ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakorana n'abansi b'igihugu mu kugerageza gusambura umugambwe uri ku butegetsi, umugambwe CNDD-FDD, aho nyine bamwe bagize uwo mugambwe kandi bahambaye muri uwo mugambwe bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo ariko arakora muri ino minsi atari ibintu ariko aritekerereza, ahubwo ariko arakoreshwa n'abansi b'igihugu badakunda umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kandi bashaka kusambura byanze bikunze. Mwaragiye mwumva uburyo ki ibintu byagiye bigenda ndetse n'uko byagiye bitangura, aho nyine Perezida Evariste Ndayishimiye yafashe urugendo akajya muri Cuba ndetse na Amerika, ariko akagenda atanze ikete rikura amabanga Prime Niyongabo, ariko bikananirana ko Prime Niyongabo akurwa mu mabanga kubera ko nyine umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi Gervais Ndirakobuca batazirana kugarika yanze gusinya ku ikete rikora amabanga Prime Niyongabo, kuko yabonaga ko ibintu bishobora guhita biyangara, kuko murazi neza ko Prime Niyongabo amaze igihe kinini cane, aho imyaka igiye kuba 12 arongoye igisoda c'u Burundi, arafise abantu batandukanye yashize mu bibanza bihambaye kandi arafise abantu bamukunda mu nzego zitandukanye z'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi, arafise abantu benshi bakomeye cane bamushyigikiye harimo abajenerali barwanye mu rugamba rwa CNDD-FDD, akaba ariyo mpamvu umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi Gervais Ndirakobuca yanze gutera umukono ku ikete rikura amabanga Prime Niyongabo, kuko yabonaga ko hashobora kuba guhita haba ikintu gikomeye cane. Kuva Perezida Evariste Ndayishimiye ava mu rugendo akagaruka mu gihugu, yagomeje kwikanga ko hari abashaka kumutembagaza ku butegetsi, aho yavuze nyine ko ari intare ifise amenyo akarishe, kandi akavuga nyine ko ari intare rwose ifise amenyo atyaye n'inzara zikarishe. Byose nyine yabivuze agira ngo atere ubwoba abashaka kumutembagaza ku butegetsi, harimo nyine n'urongoye igisoda c'u Burundi Prime Niyongabo, kuko Prime Niyongabo nawe yari amaze kumenya ko Perezida Evariste Ndayishimiye atakimukunda kandi atakimukeneye, akabona ko umukenyero wonyine usigaye ari ukwifatanya nyine n'abashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho yahise yiyunga n'abashaka nyine kumutembagaza ku butegetsi biganjemo nyine abavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza bagiriza Perezida Evariste Ndayishimiye ibyaha byinshi, ko yageze ku butegetsi akibagira bamugejeje ku butegetsi, akabandanya ingendo mbi yo kwifatanya n'abansi b'igihugu mu gusambura umugambwe uri ku butegetsi. Hari hamaze iminsi itari make havugwa ko Prime Niyongabo yugaraniwe mu rugo iwe, aho atakibasha gusohoka kandi akaba nta tegeko na rimwe yarakibasha gutanga mu gisoda, ariko ejo yaragaragaye ariko arakoresha amanama abasoda. Ibyahise byerekana nyine ko abajenerali bari bamaze iminsi bakora inama z'urutavana ko basaba Perezida Evariste Ndayishimiye guheba ingingo yafashe gukora amabanga Prime Niyongabo, nyine baba baramuganje kandi baba bararushije Perezida Evariste Ndayishimiye ingufu, akaba ariyo mpamvu nyine Prime Niyongabo abandanya akora amabanga yiwe kandi akabandanya kugirisha amanama abasoda, aho benshi nyine bari kwikeka ko ibintu bishobora kuba bibi mu minsi iza, kubera ko nyine Prime Niyongabo yaramaze kubona ko umwanzi wa mbere afise ngaha mu gihugu c'u Burundi ari Perezida Evariste Ndayishimiye, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yamaze kumenya ko mu bashaka kumutembagaza ku butegetsi harimo Prime Niyongabo, kandi bizwi neza ko igihe cyose ubutegetsi bwe bwagiye buhakwa gutembagazwa ku butegetsi, Prime Niyongabo yagiye akora ibishoboka byose kugira ngo ntibutembagazwe, ariko nawe akaba yarababajwe cyane nuko yabonye Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo byose yakoze atarabihaye agaciro, agahitamo nyine gufata inzira inyereye yo kumukura amabanga. Amasoko menshi akaba yaremezaga ko namara kumukura amabanga azahita
ahita amupfunga. Ibyo byose nyine bikaba byarashavuje Generali Prime Niyongabo, akavuga ko aho kugira ngo azajye gupfungwa nka Generali Arengiyome Bunyoni azemera akifatanya n'abashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, naho yagiye agaragara igihe kitari gito aburindiye abucyunze, ariko nyine yavuze ko Perezida Evariste Ndayishimiye atigeze abiha agaciro, ahubwo yahisemo nyine kumukura mu mabanga akanamupfunga, nyine akaba iyo nteguro yari afise, ariko bikananirana kubera ko umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca yabonye ko aramutse yemeye ko ibyo bintu biba yabataye igihugu mu manga, akaba ariyo mpamvu nyine yanze gusinya iryo kete, akavuga ko atazihanganira Perezida Evariste Ndayishimiye amakosa azajya agumya gukora, akavuga ko agomba gukora igishoboka cyose agahagarika Perezida Evariste Ndayishimiye. Hari amakuru adahumuriza ariko aravugwa nyine ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho abagiye gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye baba baramaze kuronka ibisabwa byose kugira ngo bazamutembagaze ku butegetsi, naho Perezida Evariste Ndayishimiye abandanya gukora impinduka, avuga ko ariko arasambura ku karwe kashaka kumutembagaza ku butegetsi, ariko ikiboneka cyo nuko nyine abashaka kumutembagaza ku butegetsi ari abantu bakomeye kandi bahambaye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, bafise n'ingufu nyinshi, ariyo mpamvu umwanya n'umwanya Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kwikangura igihugu bakimupapuye. Byose turaza kubigaruka ko muri ano makuru kabateguriye. Niba wipfuza kuzajya bo mu mbere bashyirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, icyo usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Mbere yuko tubabwira amakuru nyine ari kuvugwa kuri abo bashaka gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'uruhande nyirizina utwara igisirikare cy'u Burundi yabahagazeho byose, reka tubanze tubabwire nyine ibijyanye n'uko Kenny Claude Nduwimana ndetse na Merade Muhizi bashobora kuba baragiriwe nabi, kubera ko igipolisi cyaranze kuberekana igihe cyerekana abandi bakozi b'ibibi, cyaranze kwerekana nyine Kenny Claude Nduwimana ndetse na Medade Muhizi, aho abanyagihugu ndetse n'abandi benshi baharanira agateka k'azina muntu biketse ko bashobora kuba baraborejwe igufa cyangwa se bakaba barishwe mu misho, nk'uko bikunze kugenda iyo umuntu afashwe n'iperereza ry'u Burundi akaba akekwaho ibyaha bikomeye, aho iperereza rihitamo kumugandagura cyangwa se rikamuboreza igufa ku buryo bukomeye cyane. Akaba ariyo mpamvu nyine umuvugizi w'ubushiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu yanze nyine kwerekana abo bantu, aho benshi bahise bikeka ko bashobora kuba baragiriwe nabi, kuko abamenyeshamakuru barasabye ko babereka ariko biranga ko babereka. Amasoko menshi nyine akaba yemeza ko baba baraborejwe igufa cyangwa se bakaba baragandaguwe, kuko nyine leta ntago yashatse kubagaragaza. Ibinyegezwa ku ipfungwa rya Kenny Claude Nduwimana na Medade Muhizi mu byo bakurikiranwa ko harimwo gutyoza inzego z'igihugu. Umumenyeshamakuru Kenny Claude Nduwimana n'uwahoze ajejwe imigambi mu buserukizi bw'u Burundi i Kinshasa, Medade Muhizi baragirizwa kwibisha uruyere, gutyoza inzego na bamwe mu bazigize ku mbuga ntangamakuru. Igipolisi kivuga ko carungitse amadosiye yabo mu butungane. Nubwo biruko, umuvugizi w'umushiranganje mu byo bujejwe harimwo umutekano yagirije abo bahoze begereye ubutegetsi bazwi cyane mu gukwiragiza ubutumwa bucanishamwo yaranse kubereka abamenyeshamakuru, aho benshi nyine bahise bikeka ko bashobora kuba baragiriwe nabi, kuko izindi nkozi z'ikibi Petero Nkurikiye yarazerekanye ariko ntiyigeze yerekana aba bagabo babiri, aho benshi nyine bavuga ko bashobora kuba baraborejwe igufa cyangwa se bakaba baragandaguwe, nk'uko iperereza ry'u Burundi risanzwe ribigira nyine ku bantu ritaba rikeneye ko bashira ukuri ahagaragara. Ibyo byagirizwa abo banywanyi b'umugambwe CNDD byatangajwe n'igipolisi cy'u Burundi mu kiganiro umuvugizi w'ubushiranganje bw'intwaro hagati n'umutekano yashikirije kuri uyu wa kabiri kwa 17 Gitugutu. Ico kiganiro cabereye mu nyubakwa z'ibiro by'igendereza mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Akarero katanzwe n'ubutumwa bwatanzwe ku mbuga hwaniro butanzwe na Medade Muhizi, bwavuga ko urongoye ibiro bikuru by'intwaramiheto z'u Burundi Generali Prime Niyongabo yugaraniwe mu rugo, yugaraniwe ku kirimba c'umukuru w'igihugu, aho nyine byateye ubwoba abanyagihugu. Bikaba ari ibintu nyine byavuzwe, ariko niko byari bimeze, kuko mu minsi iheze Prime Niyongabo yaramaze iminsi yugaraniwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko guhera umunsi w'ejo Prime Niyongabo yaratanguye ibikorwa byiwe nk'uko bisanzwe, aho benshi nyine bahise babona ko abashaka gutembagaza ubutegetsi ndetse n'abandi bajenerali
baganje Perezida Evariste Ndayishimiye kubona afata ingingo ariko ntije mu ngiro. Ibi byose byahise byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye naho arongoye igihugu cy'u Burundi ariko yamaze gutakaza ingufu nyinshi mu bavukanyi canke se mu bo basangiye urugamba. Ku bwa Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe umutekano, Medade Muhizi ashaka gucanishamwo inzego no gucafuza ikirimba c'umukuru w'igihugu bisanzwe bitari ibohero. Ariko ibyo byose nyine biba bivugwa kugira ngo bapfukire ibiba biriko birabera mu butegetsi, kuko ubu ngubu mu bategetsi bahambaye cyane bo ku rwego rwo hejuru ngaha mu gihugu cy'u Burundi hariko harabera ibintu bikomeye cyane, aho bariko barakora amanama y'urutavanako. Bamwe bagashaka ko Perezida Evariste Ndayishimiye atembagazwa ku butegetsi, abandi bagashaka ko Perezida Evariste Ndayishimiye aguma ku butegetsi, ariko ibyo byose bikaba biba mu mpisho ikomeye cyane ku buryo abarundi batariko baratahura ibiriko biraba ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Twasanze abo bantu uko ari babiri bakorera mu runani n'izindi nkozi z'ikibi bakoresheje amazina atazwi. Niko Nkurikiye yabagirije akavuga nyine ko bakorana n'izindi nkozi z'ikibi. Pierre Nkurikiye yaragabishije abaha amakuru abo banywanyi babiri b'umugambwe uri ku butegetsi kuko kubwiwe bakoresha kubw'inyungu z'izindi nzego canke ibindi bihugu atari Uburundi. Yavuze ko hari abakozi ba leta batanga amakuru mu ntumbero yo kwiyamiriza amabi akorwa muri izo nzego. Kubwiwe ayo makuru nta kindi agamije atari guhungabanya igihugu, mu gihe abantu bakwiragiza ayo makuru bibaza ko bariko bariyamiriza ibibi. Nubwo biri uko, ibyo byaha bihanwa n'amategeko, niko Pierre Nkurikiye ashimangiye, aho nyine yagaragaye atera abanyagihugu ubwoba batanga amakuru, akavuga ko naho batanga amakuru nyine ngo baba bariko baracafuza igihugu, ariko mu by'ukuri ikigaragara cyo nuko Petero Nkurikiye ari umubeshi, ahubwo abashaka kuhishira inkozi z'ikibi ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ariyo mpamvu nyine yanga ko abanyagihugu batanga amakuru ajanye n'akarenganyo kaba kariko karakorwa mu nzego zitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Yamenyesheje ko ayo makuru ashobora gutangwa acishijwe mu busandugu bwo gutangiramwo ibyiyumviro canke babicishije ku nimero z'amatelefoni zatanzwe ku banyagihugu uhereye ku y'umukuru w'igihugu. Ukwiyamiriza ibi bikorwa ntibyategerezwa guca ku mbuga z'amazina atazwi. Niko Nkurikiye yashimangiye, aho nyine yagaragaye atera ubwoba abanyagihugu batanga amakuru atandukanye y'ibitagenda ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ariko ibyo nyine bikaba biri mu ntumbero y'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD, aho nyine itabishaka ko hari umunyagihugu n'umwe avuga aho ibintu bitagenda neza, nk'uko mwigeze mubyumvira umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo agabisha abanyagihugu batanga amakuru, akababwira ko azabashira kuri liste ntwari. Ibyo byose nyine bikaza bivuguruza ibyo umukuru w'igihugu yari yavuze, avuga ko abanyagihugu bakwiye kujya batanga amakuru hakiri kare, ariko umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo akagaragara atera abagumyabanga ndetse n'abarundi ubwoba ko uzahirahira agatanga amakuru azashirwa kuri liste ntwari. Ibyo byose nyine bikaza byerekana akajagari n'akavuyo kari mu nzego ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho umugambi uri ku butegetsi uvuga ibyo ushatse ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye akavuga ibyo yishakiye, ndetse n'undi wese akaduga avuga ibyo yishakiye, nk'uko nyine mwabyumvise umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro hagati n'umutekano ashikiriza amajambo yo gutera ubwoba abanyagihugu ko umuntu uzahirahira agatanga amakuru azahura n'ingorane zikomeye cyane, mu gihe bizwi neza ko mu nzego zitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi hariko haraberamwo amanyanga akomeye cyane, kandi aba agomba gusohoka akajya hanze, ariko inzego zishinzwe kuyaraba ntizibikore kuko nazo nyine zirya ibiturire. Ariyo mpamvu nyine abarundi bahitamo gutanga amakuru mu bandi bantu bazi ko bashikiriza amakuru kandi bakayashikiriza yose uko yakabaye. Kenny Claude Nduwimana na Medade Muhizi baba bapfungiwe hehe? Ico kibazo kiguma kigaruka cane ko umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe umutekano yanse kubereka abamenyesha amakuru bari bamutumwe ko muri ico kiganiro barasabye barashimika kenshi kugira ngo abo banywanyi b'umugambwe CNDD-FDD uko ariyo babiri berekanwe nk'abandi bekekwa ko ibyaha bisa n'ibyabo, ariko biba iby'ubusa. Nta n'ijambo na rimwe Pierre Nkurikiye yigira, nk'uko umengo ntiyumvise ibyo asabwe. Ibyo byose nyine bikaba byerekanye ko abo bantu bashobora kuba baragiriwe nabi ku buryo bukomeye cyane. Ubwo amasoko mu gipolisi no mu begereye umugambwe uri ku butegetsi yavuganye
n'ikinyamakuru cacu kuva bahagarikwa abo bagabo babiri bapfungiwe mu biro by'igendereza ry'u Burundi mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura. Ni iki coba cinyegejwe n'abategetsi b'u Burundi n'abantu bagirizwa ibyaha bito bito muri kahise barerekanywe ku bamenyeshamakuru. Kubera iki banka kwerekana ku bamenyeshamakuru abo bagirizwa ibyaha bikomeye nk'ibyo? Niko umwe mu bamenyeshamakuru w'umurundi yibaza akavuga ko bashobora kuba baragiriwe nabi. Abo bagabo babiri boba baraborejwe igufa ku buryo batamwerekana imbere y'abamenyeshamakuru. Barishwe se cankwe nyine baba baragiriwe nabi mu bundi buryo? Uko biri kose byose birashoboka mu bihe mwene ibyo. Niko abandanya avuga, akavuga ko niba nyine badashaka kubereka abamenyeshamakuru bashobora kuba baragiriwe nabi canke se bakaba barishwe nk'uko nyine iperereza ry'u Burundi risanzwe rikora, aho rifata abantu kugira ngo ribashire imbere y'ubutungane rigahitamo kubagandagura. Mu Burundi abantu bapfunzwe n'ingendereza barashobora kumara ikiringo kitazwi mu gasho. Pierre Nkurikiye ntiyavuze umunsi abo bagabo babiri begereye ubutegetsi bazwi nk'abagwiragiza ubutumwa bucanishamwo bazoshengezwa imbere y'abacamanza. Ibi byose nyine nivyerekana ko mu Burundi harimwo ikibazo gikomeye cane, aho abantu bashobora gufatwa bakagirirwa nabi kandi biboneka ko baba bagomba kujya imbere y'ubutungane kugira ngo bisigure ku byaha bitandukanye baba bagirizwa, ariko iperereza ry'u Burundi rihitamo kubagandagura. Ibi byose ni ibibazo biri mu gihugu byiyongera nyine ku mugambi uhari mubisha wo gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, naho nyine ibintu bitoroshe gutyo, ariko abafise uwo mugambi wo kumutembagaza ku butegetsi bageze kure, kandi biraboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze kunanizwa mu mpande zose, aho nyine abakakwiye kuba bamushigikira kugira ngo bashire imigambi yabo imbere kandi bateze imbere igihugu nka bose bamaze kumuvaho, kubera ukuntu nawe nyine yamaze kugera ku butegetsi akigaragaza nk'umuntu ashaka kugumana ubutegetsi kandi akigaragaza nk'umuntu ashaka gukomeza ubutegetsi, aho nyine yatanguye gufata abamurya nyine bari bamwegereye bashobora kugira ibintu bamufasha cyangwa se bahindura mu mugambwe, agatangura kubapfunga. Ibyatanguye nyine kuba bibi cane, aho apfungiye wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Alain Guillaume Bunyoni. Ibyo byose nyine bikaza byerekana ko mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, umugambwe umaze igihe kitari gito urongoye igihugu c'u Burundi, watanguye kurongora igihugu c'u Burundi mu mwaka wa 2005 kugeza ubu ngubu urimwo ibibazo bikomeye cyane bijanye n'injyane, ariko byose bikaboneka ko injyane baba bafise ari zo gushaka ibibanza binini ndetse no gutunga gusumba abandi, kuko biboneka nyine kuva mu ntango y'uyu mugambwe hagiye habamo injyane zikomeye cyane, aho bamwe bagiye baheza abandi inyuma, mu gihe abandi nabo bagiye bakurwa muri uwo mugambwe bahiga gutembagaza ubutegetsi. Ibyo byose nyine bikaba ari ibintu bikomeye cyane kandi bihanze umugambwe uri ku butegetsi. Ibyo byose bikaza byerekana ko umugambwe uri ku butegetsi ataho ushobora gushikana igihugu c'u Burundi mu gihe wama mu njyane zidahera, guhera watangura kurongora igihugu c'u Burundi gushika uyu munsi. Hari amakuru menshi ahambaye kandi anateye ubwoba twamaze kubatohoreza, ariko haravugwa kuri urongoye igisoda c'u Burundi Prime Niyongabo ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi, aho baba bagejeje umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Turaza kubigaruka ko mu makuru yacu hanyuma. Wifuza kuzajya uba mu wa mbere bashyirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, icyo usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije abanywanyi bacu.